mugwi MTC turabantu 10 muga abantu baririmba turabantu 7 abandi batatu n'abantu badufasha ibikorwa nka manager bacu baradufasha ibikorwa imyiteguro ushikame hama twacha gushimira ni televiziyo kandi televiziyo irakomeye cyane irakomeye gwe rero abantu batayikurikirana je sindico aho bakurikirana bari twashimira cyane bivuye ku mutima Imana ibahezagire ibikorwa byanyu namwe bitera imbere nimubone muwe murabo vuga amen baze ko ico kibazo kigoye kuko urumva twebwe tugitangura kuko ivyo vy'abari nivyo twokora ndutangwe kuvyiyumvira ubu joy Imana yatsomye nacitwa umugoyi ko yangize umutunzi byifise byose je nabonye yimbona kuri bagira hayiroyi umugenzi arangerageza nka mutwenga ngasubira nka twenga kuko umunezero uhoraho nizo nkomezi zingenesha hejuru y'ivyo ncamwo umunezero nagabiwe niwe utuma uyu munsi ndi umuntu atunganiwe imiyaga imifunda biraza ariko vyama bisanganezerwe fise umunezero utava ku vy'isi itanga uva muri Kristo muri we fise iryo tunga rito kugwaho vyo nivyobaho inkomezi zanje n'umunezero uhoraho your joy overfills me from my innermost nothing on the earth can take it away. It is in me through Christ Jesus who abides in me. Nothing on this earth can take it away. Shalom bakunzi wa Flip GTV, abakunzi bacu, abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi b'umuziki uvuga inkuru nziza, turabaramukije mwese, tubifuriza amahoro y'Imana, abadukurikirana mwese, abari mu mpinga itandukanye, abari mu Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu, turababwiye tuti shalom. Uno musi rendi kumwe n'aba guest. Je kwanza nduwa mbere murambona ko ndi kuri kamera. Uri kuri kamera nujya je ndi kuri micro ni MP promoter behind camera muramuzi ni MC Blizo plus 257 uno munsi ndi kumwe na team ndi kumwe n'umugwi ariko je mona haje babiri sinzi ko ariko bimeze sinzi ko abandi babakuyemwo reka tubanze kwanza tumenye ingene bimeze shalom mumeze neza turashima Imana namwe ni sawa yego gute gamtaha na mahoro menshi cyane je mbona mumeze fresh kabisa je mu rumengo mwana hansimije no kwambaro wabishizemo ingufu cyane amanyama nabishizemo amanyamaguti wewe urababerewe gose ngira uvyo wumvise rero amwe muratangwira ibintu byanye muri Flip GTV aba journaliste pije ruvuga n'ubwiza bw'Imana gusa sino biragaragara uri kuvuga ngo nambaye kukubera ibi no sanga ndiko ndabesha abantu niko wame imisi yose turakora n'ubwiza bw'Imana so mumeze neza none cyane turashima Imana uko biri kose n'ukuri reka nibariza akabazo ka mbere mbega umwaka mushasha wa 2020 watanguye muri hehe MTC iri mu biki MTC yakeshereje hehe mu majambo make umwaka wa 2022 mushasha nkuko vyama twe watanguye turi mu nzu y'Imana twari mwishengera aho twese dusanzwe dusengera muri CRG the City of the Living God turiko turakora transfer turiko turinjira mu mwaka mushasha tuzi neza ko n'umwaka utekeye ibintu vyinshi cyane uretse gusa ku buzima bw'umwe wese mu mugwi muga ku buzima bwa groupe en general rero twari turi ku gicaniro turiko turabitereshaje ivyo bintu nico gituma abantu bitega ibintu bidasanzwe uyu mwaka kuko iryo joro ryari joro rikomeye cyane yego Fresnel je ndakuzi nawe Michel ndakuzi ariko hariho abantu batabazi sinzi ko mwo kwidondora kugira ngo umuntu ashobore kumenya abo twakiriye no munsi umuntu ashobore kumenya ati nimba ari MTC mbega ujya ninde twagiye je nitwa Nzeyimana Ange Michel habandi umwe mu bagize umugwi MTC novuga ko nagira ubuntu bwo kurongora Nazaye ko ibintu byinshi ari ivyo sengera muri CRG the City of the Living God ndahejeje université kuri Université Lumière bon ndacari ndubatse na Kristo Ndiyaze na Kristo mugabo mu buryo bw'umubiri none ko tutabari metaga mtama nyamize twamwe muyera mudashaka kubona nganga hama ndakijijwe cyo gikura born again
ya nivyo ngira ibindi uraza kubimbaza ivyo nibagiye amba kumusaga n'ibindi muraza kwivuga nawe twagiye. Okay, nanje amazina nitwa Hakizimana Fresnel. Ndakijijwe hamba numwe muri MTC mu bagize umugwi wa MTC, umuryango wacu turakundana cyane ngira murabibona. Hama ikindi sengera muri CLG the City of the Living God iri muri Kinyakad. Hama ikindi mba kumusaga. Hama nanje amashuri meruka gweza university, urumva Imana igenda igira ubuntu ku bundi. Kandi n'ibindi ndize abiri imbere biracatse. kandi utwara MTC photography. Okay, hama turafise n'ikindi gisata. Jewe ndi umufotographe, turafise igisata ca MTC photography. Mugende kuri page ya IG abashaka amafoto meza cyane, turagira promotion abashaka amafoto meza. Nagira ngo mwari kuca muzizana kugira muhere kuri jewe nyene uzobanza kuriha muhere kuri cameraman hajya. Cyaka ibintu byiza vraiment nwitinye igiciro ni cyiza, ibintu bisiza amavuta y'Imana. Hariho nsibiri ko ari ibintu bazovyibone si bya bindi. Michel yavuze ngo ari fiancé na Kristo. Wowe kimeze gute? Naje nuko nyine Yesu ni umushusho wa mbere. Urumva rero mwe murabitanga, mwe mubitanga ukundi kuntu. Kristo ni wawe wenyene cyane. bazuko bishaka wowe Bimeze gute? Naje none ko ndi fiancé na Kristo bice tuzumugabura gute gamutaka. Wewe tubwirira ko rero oya hamuho. Basi ko twashatse kuvuga yuko hari ibintu bitaraba. Mugabo urumva hari ivyamaze kuba mu isi imwe tukiziritse ku mutima mu buryo bwo kurindira ivyo. Murindiriye ko vyambara umubiri gusa. Vyambara umubiri nkuko. Turacabisengera. Mu cameraman ari hajya. Ubona yambaye ko mu cameraman ahagaze cyane cyane tuntu murambona kuri stati ziwe. Naze kumugira promotion nga azombwira ingene yabigenjeje. Nawe ari ngara za kuyivuga. Ikindi kibazo MTC byagenze gute, byaje gute kugira ngo icyo cyiyumviro kihabe cyo kujya hamwe kugira ngo impano zanyu mushobore kuzikoresha mu buryo bwo kwagura ubwami bw'ijuru, byagenze gute? Ni ikibazo ciza cyane. Ubundi twe MTC nituyibona gusa nk'ikiyumviro caje mugabo niyerekwa ryaje Imana yampaye nkitangura MTC. Nibuka ko narafashe umwanya ndasenga, hama ndavugana n'umuvyeyi asanzwe turongoye mu ishengero. Hama ndasenga Imana, senga avuga ati Imana ndashaka ko undirectinga umpuze n'abantu gusa batabizi cyane mugabo abantu bafise umutima w'igikorwa, abantu uzoshobora kubabwira ati ibintu tubikora uko bakavyumva, hama ibindi bizogenda biraza. Novuga ko vyarurushe cyane kuko twese dusanzwe dusengera mu ishengero rimwe. Hama ico gihe ndafata umwanya ndasenga, hari abo muri bo nyene bari bambwiye ati kuko urumva uhari mu ishengero ugasanga ubikora wenyene, hari abantu bavuga ati zonyigishe kubikora iki mugabo vraiment bari benshi cyane. No kukubwira ati abaseti vyagenze gute, je novuga ko nagiye ndahumekegwa, nagiye ndamurikirwa na mpwemu yera, hama nkegera umwe nkamupropoza ndamubwira yerekwa hama akaritahura, hama then ndabakoranya turatangura igikorwa gushika nuno munsi kubw'ubuntu bw'Imana nta numwe aravamwo. Turacari ko twatanguye tungana kandi ko turakora vraiment Imana iri kumwe natwe. Ibidasanzwe birakoreka, benshi barakizwa, ingwara zirakira, byinshi birakoreka. Byukuri Imana igenda yigaragaza ko iri kumwe natwe. Bisigura ngo igikorwa uhoraho yashize muri mwebwe agendera gishigikira buri ntambuko cyane gose. Reka mbaze Fresnel, MTC igizwe n'abantu bangana gute? Igizwe n'abaririmbyi bangahe? Okay, mugwi MTC turabantu 10. Muga abantu baririmba turabana indwi, abandi batatu n'abantu badufasha ibikorwa n'aba manager bacu baradufasha ibikorwa by'imyiteguro, ingene ibintu bigenda mu mugwi kwa naco twokwishoboza. Numva turafise Kristo bwa mbere, muga Yesu nawe araduha abandi bantu badushoboza gukora utuntu tumwe kugira ibintu bigende ku murongo. Cyo gituma ubunyamba dukora ibintu bikagenda neza. Hari abo bantu turabashimira cyane, turabakunda, ni bamwe muri twebwe, turi umuryango. Nabivuze bwa mbere, ego turabonye 10. Bisigura ko muri 10 muri rusangi abandi nabo abo batatu barenga ko. Oya 10 ni 10 bose hamwe seti baririmba na batatu bajeje organisation. Mugabo twese turi 10 mu mugwe. Urumva nkabo naba bari charger n'ibiki by'ama invitation, by'ama platforms, ibintu nyene organisation interne y'umugwe.
umva twe dufata ikirere cyo kuririmba nabo bagafata ibindi bisigaye. urumva niko mwabyisanzemo siko mwabigabuye mwebwe ntimwari kubishobora. Oya twe nitwo bishobora vema bishobora na gatoya. Byose rero urumva byose ni imigambi y'Imana, byose ni integuro y'Imana. MTC irimwo abigeme bangana gute? Ofite twe muri MTC turi 50 ni batanu. Umva turi 10 mugabo ni 5 filles na 5 garçons n'abakobwa batanu n'abahungu batanu. Nari numvise ngo 50 nagira cyamba dati none n'abahijana. Mvuze 50%. Bisigura ko ku ruhande rw'abahungu n'abakobwa igitigira kirangana. Mbwa nivyo numbaze ngo twarabiravye. Oya nivyo twasanze. Byose mwasanze ariko Imana yabiteguye. Twasanze ariko Imana yabigize. Yego. Hari ibikorwa byinshi umaze gukora. Hari ibiteramo umaze kwitabira ndetse n'ibindi byinshi abantu bazi ko MTC niyihe ndirimbo yanyu ya mbere mwatanguriye ko gukora umuziki uvuga inkuru nziza? Okay, indirimbo yacu ya mbere twatanguye bon ubwa mbere ingene twakora twarasora ama audio sivyo mugabo je pense en 2018 no twatanguye gusora clip ya mbere ariyo yitwa Ashoboye byose ndibaza cyane iyo yatumye n'abantu benshi batumenya mugwa n'ubwa mbere hari indirimbo twarigeze gusora yitwa ivyo mvuga ko iyo yari indirimbo yacu ya mbere twasohoye nk'umugwi ego kandi turashima yaragize impact mu bantu twarumva inahe naho twari bashasha mugabo Imana yaratwetse yuko hari ikintu ifise muri twebwe c'ubushobozi kandi ndibuka bari bakigira kuri Buja FM yari hit connection hari indirimbo yabaye ya mbere y'ukwezi ico gihe twarapavye iyo ndirimbo yacu irabi ya mbere ni kuvuga yuko message twako turavuga ivyo mvuga ko dazi umuntu wese aho yarari nawe yarumvise ivy'Imana imvuga ko kuko twaragize impact nini cyane gwere ico gihe Imana yagiye twereka ikiganza ciza ego niyo ndirimbo yacu ya mbere twasohoye nka audio ama clip video na audio yari Ashoboye byose ego. Je murambona amasanamu yanyasa neza, amasanamu asa neza cyane sinzi rero neza na neza hano amasanamu yanyabakore muyakoreshereza kuko ego nivyo mu Burundi hariho abaririmbyi benshi bakora, hari abaririmbyi benshi bafise indirimbo zifise amasanamu ariko amasanamu y'indirimbo zanyu yasa neza cyane. Mbega nakayikabanga mukoresha kugira ngo ibikorwa by'amasanamu y'indirimbo zanyu bize bisa neza birongoroye? Ico kibazo numva nocishura muri ubu buryo Imana iguhamagaye igushiramwo ibintu binini cyane vyagutse ku buryo urumva ivyo bintu udashobora kubikora uri wenyene iba oblige kukurungikira abantu ku nzira bagenda bagushoboza gushitsa iyereko yaguhaye. Rero je numva cyane no ushima Imana kubw'abantu yaturungikiye uretse mpere cyane ku muvyeyi wacu Apotre Kevin Sibomana kuko aradushigikira mu buryo bwinshi mvuze mu buryo bwo kudusengera ubwa mbere na mbere gutwigisha ijambo ry'Imana mugabo kandi no kudusupportinga financièrement. Hama ikindi rero abo mwishengero abakunzi usanga nyene badushigikira muri uburyo canke buriya ikitora story indirimbo mugabo cyane hari umuntu yagushimira yitwa John Lar ubundi twese umu director gusa wacu mugabo n'umugenzi wacu. Mvuze ngo bimeze gute sinokubwira kuko n'umuntu nidukorana ngo tuko turamushorera canke iki mugabo ubu yaramaze kwinjira mu muryango donc dukorana nk'umuntu ari mu muryango nyene turi mu muryango umwe hama murabizi John Lar n'umuntu vraiment asizwe akora neza ama video uvuze ngo video zisa neza nuko twicara tukavugana tukamubwira igicapo nawe akazana ivyiyumviro hama video igasohoka isa neza. Rero ni muri ubwo buryo nuko Imana ikoranya abantu benshi hama bagakorera hamwe kugira ngo iyereko rishobore kugenda neza na video niko bigenda nuko tuja hamwe n'abandi hama ibikorwa bikagenda neza kubw'ubuntu bw'Imana. Yego baba bisigura ati hariho gukora igikorwa bita akazi no kucitangira bisigura ko John Lar ibikorwa aravyitangira ibikorwa by'inkuru nziza aravyitangira. John Lar ahantu uri hose big up sana kwemera turakukunda wari umuntu wacu Imana iguhezagire kandi kwagura ikore n'ibirenge ivyo witeze n'ivyo wiyumvira in Jesus name. Amen. Amen. Hari yayivuze. Yewe nomengo amen nyene murayibanira nyene ukuntu Cameraman arayiduha wenye. MTC
mu majambo yose gisigura iki? MTC mu majambo yose ni more than conquerors bisigura abarushishwaho kunesha canke plus que vainqueur, ni si izina bundi, si izina mugabo ni iyerekwa. Usomye muri Romains 8:37 Pawulo avuga ngo muri ivyo vyose turushishwaho kunesha na Kristo yadukunze. Mu Cyongereza avuga ngo in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Donc Imana iduhamagaye yaduhaye iyerekwa ry'uko duhishurira abantu bose Kristo biciye mu gikorwa yakoze ku musaraba kibahindura abarushishwaho kunesha mu buzima. Donc niho hari umutima w'igikorwa turiko turakora, niho hari iyerekwa ryacu, byose bihagaze ngaho. Bisigura ko iryo zina sibyo myiyumviriye uko nyene, ariko nabyo yacu yo kubaho ni iyerekwa turiko tura ni mwe mu yera kiduhishuriye. MTC novuga ko murafise ibikorwa byinshi cyane. MTC mumaze gukora indirimbo zingana gute, amasanamu angana gute? Okay. Sa umenga no ndagukonta mugabo ibintu tumaze gukora ni byinshi cyane. Ndaguharura dukoresha gati muzigera kuri 11 zose hamwe ni 11 ama video umenga 5 hamwe ama video audio 5 hamwe turafise n'ama audio ashika kuri 6. Ego bisigura ko ni video zingahe? Ni video 5 mugazi ziri kumwe na audio hamwe n'ama audio yonyene 6. Bisigura ati byose hamwe indirimbo ni zingahe? Ni indirimbo 11. Wize ibiharuro, wize igifaransa? Nize umufundi. Igituma nenda bikogere ko twebwe urazi abantu nyene ibiharuro byagora, usanga nyene usanga bitoroshe. Kenshi murakunda kwandika indirimbo. Mbega iyo muri ko murandika indirimbo bigenda gute? Mbega muhurira hamwe, mbega iyo mufashe teme y'indirimbo muyandikira hamwe canke hariho ababafasha kurondera teme y'indirimbo canke izina ry'indirimbo? Ubundi twebwe ibikorwa byose dukora muri MTC tubikora nk'umugwi. Ni ukuvuga ko mvuze nk'umugwi nuko tubikorera hamwe. Nta bantu bari hanze y'umugwi ngo baza ngo baduhenga ivyo ngo twandika iki, mugabo byose bikorerwa mu mugwi. Mugabo nk'emwe yararahishura teme mu muntu aciye mu muntu kanaka mu mugwi, hama peut-être akahishura melody ari refrain canke ikindi kintu cyo hagati, tukakizana hamwe reka tukagipartage, tukagica tukikorerako, mugabo tukagerageza gutanga lomeyo. No kuvuga yuko je ndashobora kuzanira avuga ati akajambo reka tukihoze tubigenze gutya, tukaca rero tubishira hamwe kugira ngo dutange produit nziza ku bantu. Mugabo byose bibera mu mugwi. Nuvuga ko umwe wese arandika ama tukabishira hamwe tugakosora hama kugira ngo dutange ibintu vyiza biri ku buhinga bwa none. Mufise indirimbo nyinshi. Ijambo umuntu avuze jambo abashatse kuvuga iki? Umuntu avuze jambo icambere urazi ijambo ry'Imana yatubwira ngo nje kuri n'ubugingo, kandi ngo ni jewe ijambo ni kuvuga risigura Kristo. Ayo tuko turavuga ijambo ni Kristo ubwiwe nyene personnel nyene. Rero ijambo risigura umuntu ari we Kristo. Risigura umuntu ari we. Ego. Ngerageje kumwunganira nkuko nari nabivuze yuko ubundi iyerekwa ryacu ni guhishura Kristo biciye mu gikorwa yakoze ku musaraba gihindura abantu barushishwaho kunesha. Twe indirimbo zose turirimba zose ziguma zigaruka kuri cya kintu nyene Yesu Kristo. Turashobora kuvuga ko twahizagiye muga tuko tuvuga ko twahizagiriwe muri Kristo. Nani majambo twifuza ko abantu bakurikirana indirimbo za MTC badasigarana ishusho y'abaririmba muri MTC mugabo bumva Kristo bishiye muri izo ndirimbo. Donc indirimbo zose turirimba ari kuvuga ngo jambo ninde, ashoboye byose, ushoboye byose ninde, iki urumva byose bigaruka kuri Kristo. Twifuza ko abantu bamenya Kristo ko niwe centre, niwe message dufise, niwe centre byo tuko turakora. Rero byose mu majambo make tsainze gusigura indirimbo zose mugabo byose bivuga Kristo. Bisigura ko indirimbo zose muririmba zifise message y'ubutumwa bwiza imwe. Yego cyane. Hariho abantu batazi icyongereza. Iyo uvuze joy ubushatse kuvuga iyo rero irakomeye cyane. Iyo mvuze joy ndi kumvuga umunezero. Mugana hariho difference zibiri nshaka gutanga. Mu cyongereza rero ivyo bivuze ngo abantu batazi icyongereza. Mu cyongereza amajambo biravuga umunezero. Amajambo imwe barakoresha happiness indi barakoresha joy. Rero baje ati none happiness na joy bitandukanye ko ngo byose ni umunezero. Burya happiness ni umunezero umuntu ashobora kugira
hari umuntu yagukubise nka 500 ndazi wonezerwa ndaguhaye nk'ubunyene ubunyene ndaguhaye nyarutsa ubwo cyurabo kacigira ngo uranezerwa mugabo ejo nawe yaheze ugasanga mu mufuko nyene wabuze nayo gufata ya taxi urazi ko ibintu n'amakinga tuzofatira jewe nase kwibeshira n'urumva nyene tutanabigiyemo kure nyene yatubanda n'ubundi ndazi ko wonezerwa mugabo ejo ayo mahera utayafise usanga nyene wa munezero wagiye nukuvuga rero ko happiness n'umunezero ufatiye ku kintu kanaka waronse canke ibihe kanaka uriko uracamo binezereye biryoshe kandi ivyo ni ibintu biri normal mugabo iyo tuvuga joy ni ibintu biri odora y'ivyo joy n'umunezero uva muri Kristo n'umunezero umuntu aronka yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza rero uwo munezero igituma tuvuga ko utandukanye n'umunezero w'isi umwe happiness n'umunezero umuntu agira uri muri we apana ko yaronse ikintu kivuye hanze mugana umunezero usanzwe uri muri uwo muntu ace mu bintu vyiza arawufise ace mu bintu bibi arawufise aronka amahera mu mufuka arawufise ntayaronka arawufise muyandi majambo n'umunezero udahagaze ku bintu biva hanze canke ku bihe umuntu acamo mugana umunezero uva indani muri wewe kubwo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza niho rero dufise muri Yesu Kristo kandi turanezerewe cyane bisigura ko niwo munezero mwari ko muravuga niwo munezero tuko turavuga nababwiye ni uguhamagara abantu kuza kuri Kristo Yesu niwe atanga umunezero w'ukuri yumvira nk'umuntu Paulo ari mu gasho mwibohero arafunza mwibohero ahantu haryoshe mugabo gacha yandikira ishengero ababwira ati munezerwe kandi munezerwe ndabisuyemo munezerwe ari dufate nk'ubura kubitise sana uri mu bihe bitari vyiza mugabo ukumva ko message botanga ni message yo munezero no kuvuga ko uwo muntu umunezero we ntuhagaze ku bihari karaca mu mugano umunezero uri ndani muri we yakiriye muri Yesu Kristo rero no umunezero tuko turavuga umunezero uri muri Yesu gusa umunezero uva ku njya ziryoshe wariye mu fe izo umunezero uva kwifana barozi ngo wanyura agafana ugasa neza uyu ejo yibuze urawubura mugana umunezero uva mu Mana uri muri Yesu Kristo urero ijambo ry'Imana rivuga ngo nizo nkomezi zacu umunezero uhoraho ego turamenyereye bakunze kuvuga ko abaririmbyi muri gospel badasoma Bibiliya mwihangane barakunze kubivuga cyane bivanye n'ukuntu benshi bababona mbega tuvuze igitabo cya Zaburi uhora usoma Bibiliya igitabo cya Zaburi kidondagura iki cyane ku ruhande runini igitabo cya Zaburi hari abantu bibaza ko Zaburi yanditse na Dawidi wenyine parti 3 ibintu nk'ivyo kandi yose avuga umuntu yitwa Dawidi sinzi ko murabiraba aravuga ibintu yaciyemwo guhera ku myaka twageze kuri iyo nyigisho hanini havuga ubuzima ngene Dawidi yaciyemwo rero harimo ibintu byinshi harimo ibintu yagiye aranesha intambara harimo ivyo yaciyemwo ari bigeragezo harimo ibihe yaciyemwo ari umunezero muri psalm harimo amavesi avuga ibintu byo kwihangana ibintu biza bigukomeza urumva urumva muri psalm navuga yuko Dawidi navuze si we yanditse wese harimo mugabo hanini avuga we harimo rero ibintu byinshi biza bidukomeza bitwereka ingene ibyo yagiye yacamwo ingene yanesheje intambara ibyo za bituremesha ego iri envaste mu bisanzwe ego yaje undi tuvuze Zaburi psalm nguko yabivuze ntiyanditse gusa na Dawidi Zaburi kwanza gisigura ikije Zaburi nyene nkuno kubaza nawe witwa gute Yeni twa Prince wewe cyo kirafise gisigura mugabo Zaburi ni psalm canke psalms mu mucongereza ubwo yabivuze ntiyanditswe na Dawidi gusa Mose yari amazaburi yanditse bene Kora hari amazaburi banditse bani majambo yanditswe n'abantu benshi mugabo ahanini umutima uri muri Zaburi ni umutima wo guhimbaza Imana ni umuntu yari karahimbaza Imana bivanye n'ibihekana kagenda aracamo igicapa ashaka kutwereka rero no kuvuga yuko guhimbaza Imana kuri muri Zaburi kuri divize bivanye n'amasezerano ubundi Dawidi yarabaye umwami n'ivyo mugabo Dawidi yari n'umuprofeti mu buryo kanaka kuko ari amazaburi amwamwe ushobora gusoma ukumva ko Dawidi yari karavuga Kristo mu gihe kizoza ubundi Dawidi nta Kristo yabonye muri kiyagi mugabo hari igihe abari karaprofetiza kuri Kristo amakavuga ngo nindi Imana yabwiye mu bamarayika ngo icara iburyo bwanje ngo uyu munsi ndakuvyaye abareka aravuga Kristo kandi akavuga ko Yesu uburyo azoza yitwa canke ingene azoba ameze donc muri Zaburi c'est vrai rero amajambo yo gutazira Imana kenshi meme Zaburi irimo indirimbo nyinshi indirimbo nyene yareka araririmba mugabo mu buryo bw'amajambo kandi harimo na message iri Christocentrique donc ivuga Kristo muri Zaburi harimo n'amajambo yo guhimbaza Imana kudukomeza nkuko Fresnel yabivuze
je ndumva mengo ibintu bya Bibiliya muravyumva nyene fresh. Cameraman we gute? Mengo je numva ari ibintu bimeze neza. Numva ari ibintu bimeze neza kandi bishimishije kumva ko ivyo abantu biyumvira rimwe rimwe bitaba byo. Ndafise ikibazo mbega MTC hoza uwundi mugwi utaririmba inkuru nziza ukifuza ko mukorana indirimbo canke igikorwa mbega muvyakira gute ico gikorwa mwogikora canke nimwogikora? Bon twaba tugera aho tugeza bivanye nyene n'igikorwa niyo turiko turaja twumuntu atavuga ubutumwa bwiza nta gikorwa twokorana. Bon ndiko mvuga muri ubwo buryo nyene kuko twebwe turafise manda twahawe turafise nico turiko turakora. Ndiko mvuga kuri MTC rero gusa nko kuri kubaza MTC twumuntu atavuga ubutumwa bwiza nta gikorwa twokorana kuko d'abord twebwe ihangiro ryacu nuko tubwira abantu ubutumwa bwiza abantu kugira ngo abantu bamenye Kristo. Rero ntabarumbwire uwo muntu ataramenya Kristo ko yoza kwifatikanya natugira ngo abwire abantu iki. Donc twe dutanga message ya Kristo mu gihe uwo muntu d'abord atarakira iyo message nuko abanza kuyakira. Nyamara kuyakira azocaza amatuvugane tukorana ico gikorwa. Mugabo kugira ngo dutange ubutumwa bwiza kuko twebwe n'ubutumwa bwiza dutanga ahanini bushingiye he mu ijambo ry'Imana. Bisigura ko ari po kucereka ubutumwa bwiza indirimbo zokogwa amasana magakogwa ndetse n'ibindi. Ari po mvuze ko wewe abanza kuvuga ubutumwa bwiza yarabwakiriye ubwa mbere na mbere. Abanze kwakira ubutumwa bwiza kwa. Ubutumwa bwiza abanza bwakiriye kuko nta muntu avuga ibintu atari canke ibintu abena ataracika. Je novuga ko iyo ni limite twe dukorera ko MTC kuko nibaza ko umuntu buri kuramwisha ubwa mbere na mbere. Wowe umugati yego twifatikanye nawe muri gwa rukundo muri bwa bumwe mugasanga ariho iyo message ushaka gutanga ku bandi we ubwiyo ntarayakira. Abari kamera nk'ikiraro ico abantu baragica ko mugabo nta nikigira. Cyo ni ki benefit kuri ivyo bintu abantu juste kukira déplacer. Donc umuntu yabashaka kudeplacer abantu nawe nyene ivyo bitaragenda neza. Tuvuga ati uwo muntu nabanze ubwa mbere na mbere we yizer ubwo butumwa bwiza hamaze dukorane. Yego. Hama tutarinze kwanza kuja kure. Tukadukene freestyle. Freestyle. Wowe umpereza freestyle ya Joy indirimbo shasha igisibije abantu uriko muradukurikirana nimba utarumbiriza iyo ndirimbo nimba utararaba n'amasanamu yayo banzo simire YouTube kwanza. Je ndazi ko muza guhezagirwa muza kuronka ibintu bimeze neza ku bantu batarabibona. Twagiye rero. Say Joy. Imana yatumye nacitwa umugoyi ko yangize mutunzi jifise byose je nabonye yimbona kuri bagira hayiroyi umugenzi arangerageza nka mutwenga ngasubira nkatwenga kuko umunezero uhorako nizo nkomezi zingenesha hejuru y'ivyo ncamwo. Urumva ko zino mpano zirarenze kabisa, zino mpano ziteye ubwoba. Jewe nakubwiye indirimbo nshasha, wewe uza kumpa indirimbo mwahereye ko amasanamu narahezagiwe. Narahezagiwe siyo twatanguye. Niyo nasabye freestyle, nibaze ko nimba urimwo freestyle yawe turayikeneye. Ukugira neza kwayo niko ngendana, ndukugaragaza kwiciyumviro c'Imana. Narahezagiwe imihezagiro yose yo mwijuru, yose yo mwijuru. Je ni soko y'umugisha mwijuru, sinduwo hasi nduwo hejuru, kuva mbaye icaremwe gishaka hejuru yose yo mwijuru. Va mu bwoko butavumika mwijuru, sinduwo hasi nduwo hejuru, nakimagarika je ubuntu bwiwe. Je no mumengo nyene Fresnera arazi kuririmba, ararenze gose. Je no mumengo cengira nubwo kenshi mengo ari aba rapper hamwe n'aba R&B. Wewe rap urayishoboye kandi? Ego ndayishoboye. Twagiye rero wowe nkeneye umpe rap nawe turaza kongera tugaruka umereze ya R&B.
umunezero nagabiwe niwo utuma uyu munsi ndi umuntu atunganiwe imiyaga imifunda biraza ariko vyama bisa nganezerwe fise umunezero utava ku vy'isi itanga uva muri Kristo muri we fise iryo tunga rito kugwaho vyo nivyobaho inkomezi zanje n'umunezero uhoraho. Your joy overfills me from my innermost. Nothing on the earth can take it away. It is in me through Christ Jesus who abides in me. Nothing on this earth can take it away. Michel je narimenyereye rero umuraperi umubwiye aririmbe tuzobihindura bajya abakobwa baze bararapura natwe tugirira namwe mugirira mutanga yewe je narimenyereye umuraperi umubwiye giri aririmbe R&B yewe yo cyaba ari kibazo gikomeye ariko je mbona mu buryo bwose mukora impano zose mukora amasitiri yose mukora muragerageza mwese muwe muyatahura muyazi cyane gose. Twatangiye umwaka wa 2022 navuga ko tugiye kuja mu kwezi kugira gatatu kandi nibaze ko murafise calendrier mukorerako murafise igicapo mwibona ko muri no mwaka mukeneye gushikako mbega MTC iri kwitegura collabo zingana gute n'abaririmbyi ameze gute bo hanze igihugu bangana gute abo mu gihugu bangana gute? Murakoze cyane nkuko mubivuze ati turafise calendrier irahari vraiment kandi iri surcharge. Nababwiye ko uyu mwaka tukiutangura hari ibikorwa byinshi Imana yaduhaye gukora kandi n'ubu turiko turakora cyane mwabonye iyo ndirimbo mugabo hari ibindi byinshi biri inyuma biri mu mpisho. Rero mvuze ati amakora abo muvise nayahe n'abaririmbyi nabahe urumva ni nkuko wobwira umuntu ngo mbwira ikintu uzonkorera ejo kandi umuntu ashaka gukora surprise. Rero igituma twebwe tudashimye kubivugira ngano ko ivyo bikorwa ari surprise kandi birahari ni byinshi abantu bitegure uyu mwaka vraiment tuzoduga ku rundi rugezo hamwe nabo ari urugezo bazoyishirwa Kristo mu rundi ruhande mugabo singiye kuvuga ngo tuzogira ibi nibi mugabo bavyitege n'ama surprise gusa babe ready umwanya ibombi ishobora guturika. None nkubaze reka nibarize Fresnel je ndabona wowe ukaze Fresnel mufise muriko mutegura ibitaramo bingana gute uyu mwaka? Bon ni kimwe murongo zeje kuvuga birahari mugabo murindire abantu barindire bafise inyota nyinshi cyane uhamira iki kintu vraiment azwari n'ubushobozi uzobona ubushobozi bwitwa dunamis ni ikintu kizoza ewana sinibaza ubuzima bw'abantu benshi buzohinduka kandi azimana izocisha muri twebwe nkuko yamibikora kandi muga birahari sinovuga ngo nibihari muga birahari ni surprise babe baritegura rero bitegure cyane bitegure gose vraiment abakunzi ba Flip GTV murumva ko amabanga yabaye amabanga ngo ni mube ready ibikorwa biraje ibikorwa biri mu nzira. MTC mumaze imyaka itari mike mukora n'itanu irenga gatandatu nubuhe muririmbyi mwifuza kuzokorana mukiciyumvira abaririmbyi benshi nuhe muririmbyi mwa prefera kugira ngo muvuga ati dutegerezwa gukorana nabo? baze ico kibazo kigoye kuko urumva twebwe tugitangura kuko ivyo vy'abaririmbyi twokorana dutangwe kuvyiyumvira ubu tugitangura ko twavuga ati reka twe tubanze twiyubake nk'umugwi twiha imyaka dukore umva tugira ikintu kanaka c'urufatiro twubatse rukomeye. Urabizi ngene ibintu bimeze muri inosi ari ibintu usanga ngene nk'umuntu udashobora kwegera umwegereye deja kubwira ati zana d'abord konti yawe ya YouTube ndabe ingene imeze ndabe ingene ihagaze est-ce que uri kurakora ibintu vyo bimeze gute uri serieux ivyo murazi nonde aterinda kubaza ivyo cyako badati nzani no mufuko turaye ivyo vyose rero mvuze ati ko ni ikintu twari dukeneye kubanza kwiyubakamwo cyane kwiyubaka twebwe imbere ko twiyumvira kuja kurondera abandi. Rero ubu novuga yuko tuko turagerageza kwiyubaka gatoyi mbwa tuko turumva ko ariko haragira ko twiyumvira kurondera abandi. Rero umbaje ngo murindi twiyumvira ntaho hari VM ntaho hari kwe nombe mugabo twebwe turi abantu cyane bakunda abaririmbyi bo ngaha mu Burundi ubwa mbere na mbere turabakunda cyane kandi turabakurikirana gose kandi Imana ibahezagire babandanye bakora kuko
ifoko twuzuza kino kirere cy'uburundi tucuzuze ubutumwa bwiza ikirere cy'ubutumwa bwiza ku buryo atamuntu azoba hasigaye atarumva ubutumwa bwiza rero abarimvyi babandanye bakora ndazi na bagenzi bacu benshi turazinanye nabo tutazinanye babandanye bakora mu murimo Yesu agiye kugaruka rero tugwize inkomezi dukore cyane kuko ivyimburwa ni vyinshi cyane fore ko twidisponibiliza nk'abimbuzi kugira ngo benshi baze kuri Yesu sino ndiko ndipreserva kubivuga nico gituma kandi wowe nabonye ushaka kudukuramo amajambo ya buri mwanya mbwa birahari tuko turavyumvirako kandi tuko turabikorerako bazobibona peut-être mu minsi iri imbere aho tuvuye kubo mwari mwifuza kurondera n'ubwo utaronse inyishu ikwiye mbega ukeneye MTC byogenda gute nibihe bintu musabwa musaba miliyoni 100 musaba zingahe nico kibazo ufise je mvuga yuko nkuko nene natangwe ndabivuga kuri amaza kya kibazo bwa mbere na mbere nuko uwo muntu aba yarakiriye ubutumwa bwiza zi Yesu Kristo yavuse ubwa kabiri romvu uwo niwo dushobora kuvugana rero ibyo tuvugana sinobivugira ngaha ibyo tuvugana hari ahantu tubivuganira mugabe ico novuga si ibintu biri ngo bivuna amaboko cyangwa ibiki nuko d'abord bwa mbere na mbere twiyumvanamwo hama kuko urazi ntushobora gukorana n'umuntu je vraiment cyo kintu ndakizi ntushobora gukorana n'umuntu mutari mu kirere kimwe mutamaze kuganira ngo mutahurane bwa mbere na mbere mbere ko mwuvugana ibindi bintu ngo musaba ngo umwanya imyanya muzokora ibiki muri studio n'ibiki nuko tubanza kumvika twe kwivuganira nawe hama tugasaba uruhusha ko nababwiye twebwe turi munsi y'uburongozi bw'icengero tuba ko twese ana nga MTC shaka uyikenere free GTV muyikenere mu gihe dufise kirite kwisenge nubwo muzana miliyoni 100 ngaha iyo miliyoni 100 ziba ziduciyitse no kuvuga ko hari uburongozi buri hejuru yacu tubanza gusaba uruhusha imbere yuko dukora ikintu cyose ni ivyo bintu bundi ivyo turabivuganira inbox cyangwa muri probox ku bakunzi cyane ko bakeneye gukora ivyo bikorwa na MTC murumva ko ari utuntu nyene turi inbox nyene bisabwa kugenda na probox kugira ngo ivyo bikorwa bishobore kwemerwa muvuga utuntu two kurondera MTC kuri utavuga ati nk'abantu bashaka gushikira MTC nabo foko nabo tubafasha wamaze kuvuga ko mwari abantu mwishengero reka nawe mwishengero baza ngo baza gute nuko baba babonye igikorwa canke kuko ndazi ko ari abantu benshi bakurikirana Flip bifuza ko umunsi umwe bazoshikira MTC base bagirisha baterere mu gikorwa c'Imana ana rero twatuborohereza ibintu cyo turafise Facebook turafise Instagram turafise Twitter turafise ibintu biroroshe ibintu vyaroroshe we wandika MTC ama more than conquerors hamugacu twandikira vuga ati je ndifuza kubashigikira iki nituzoca tuzoguheza ibintu bimeze kunuku umufungo ngo urashitse abizi ko amafaranga tuguma tuyakeneye hari ibikorwa byinshi umuntu aba bloqué iyo koze mugabo kubera ko manke y'uburyo rero umuntu yifuza yumva yarakozwe ko yifuza gukorera Imana biciye muri kino gikorwa ca MTC arahawe ikaze cyane muri aya ma platforms atwandikire ama tuzomwishura murakoze nakaye kajambo ushobora kubwira abantu bariko baradukurikirana muri kano kanya abantu bashishikara gukurikirana bino biganiro bya Flip GTV icambere twashaka gushimira Imana kwanza dushikanye ngaha hantu tukaba urazi ko tutasenzeye muhungu ucurangiza usenga nacu urasenga y'intango nayihereza iki ni ikintu twashaka gushimira abantu bose bakora dukurikirana kuri Flip GTV turabakunda cyane gose turabakunda cyane gose Imana ibayezagire mwarahezagiwe ewana nta muntu n'umwe ashobora kuzibira imihezagiro yanyu Imana yavuze kizoshika aho uri hose nyambugwaye umenye ukira kwawe kurahari niwizera uzokira nimba ufise manke y'ubukene y'amahera Imana n'umutunzi ni boss wa byose azobikora ku bwawe nashaka kubatera intege cyane nimba uri muri Yesu ukomeze ushikame hama twacha gushimira ni televiziyo kandi televiziyo irakomeye cyane irakomeye gwe rero abantu batayikurikirana je sinzi cyo aho bakurikirana bari kwashimira cyane bivuye ku mutima Imana ibahezagire ibikorwa byanyu namwe bitera imbere nimubone murabo vuga amen mu bantu bashika kure apana gukora ngaho mu Burundi gusa mugire studio yanyu mureke apana ibintu byo kuza turatembera mugamuge hatubasange ku kibanza
vuga amen amen imihezagiro cyane ntabwo ndakoresha iyo mihezagiro turayakiriye ko Michel nta kajambo none uvuga nawe kugira ngo numva novuga kanyuma nuko umuntu wese yakwigira na Flip GTV ugire subscribe sabune basi ugire subscribe urumva kuri chaîne hamugire share partage ahandi hantu hose kuko aha harashuba ubutumwa bwiza abantu barumva ibintu bikomeye cyane rero birababaje cyane ko ibintu byo kumva abantu bamwe mugabo byumva abantu benshi rero ubidufashemwo ugire partage ahantu henshi cyane hashoboka bagire subscribe bagire commentaire hama namwe Imana ibagure cyane ibagure gose yego vraiment je ndashaka ko umyaka iri imbere muzo bamugeza ahantu hakomeye hama umuntu wese karadukurikirana ijambo ni ryarindi nyene utarizera Kristo sejo mugabo nubunyene wowe urashaka kutwegera tukatwandikira tukagufasha mugabo wumve ko Yesu aragiye kuza kandi arifuza ko niyagaruka zo kujana nawe igihe niki cawe aragukenera aragukunda gufite imigambi myiza cyane irenze no kuyibaza murakoze cyane bakunzi ba Flip GTV turabashimiye abariko baradukurikirana abariko barakurikirana bino biganiro bimeze neza cyane tubabwira tuti mwubahwe mugire ibihe vyiza ndabibutsa kandi kugira subscribe kuri channel ya Flip GTV muje kuri Instagram muje ku zindi platform za Facebook za Twitter hose turiho kandi hose dukoresha umwanya nkuko ikivugo cyacu kimeze turabakunda cyane ciao